icyo mvuze. Unkundire dufate Bibiliya zacu tubanze dusome tukihagaze kubwo kubaha Imana. Dusome mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko igice cya 2. Igice cya 2 turasoma duhereye kuri uyu murongo wa 18. Mariko 2 umurongo wa 18 haravuga ngo, kandi abigishwa ba Yohana n'abafarisayo bari bisonzesheje, baraza baramubaza bati, nigiki gituma abigishwa ba Yohana n'abigishwa b'abafarisayo bisonzesha, abigishwa bawe ntibisonzeshe? Yesu arababaza ati, mbega batowe bo kwisonzesha bate bakiri kumwe n'umukwe? Umukwe akiri kumwe nabo ntiboshobora kwisonzesha. Hari iminsi izoza umukwe akugwe muri bo, bazoca bisonzesha uwo munsi. Ntawo barira ikiremo c'igitambara gisha ku mpuzu y'umushire, kuko ico kiremo co yitabura. Igisha kikavanako n'umushire, ikarushiriza gutabuka. Kandi ntawotara umutobe wa vino mu mikuza y'insato ibombotse canke mu mikuza ishaje, kuko vino yoturitsa iyo mikuza, vino n'imikuza bigapfana bigahomba vyose. Ariko umutobe wa vino bawutara mu mikuza misha. Imana ibahezagire. Mufate ivyicaro. Munkundire mbanze nkengurukira Imana Data wa twese yangiriye ubuntu bwo kuba hano, bwo kuba ndiho ubwa mbere, hanyuma no gushika muri kino kibanza. Yavuze ngo si iwe, ndashima ko ntari iwe, ariko ndi kwa Data. Yavuze ngo si iwe, ni kwa Mana, twese turi kwa Mana. Ndashimiye Imana rero yashoboje. Indwi iheze yose naravyifuje, biherera mu kwifuza, ariko uyu munsi Imana ishimwe ko bishitse. Hanyuma ndashimiye Imana n'abantumiye. Imana ibaha umugisha. Umarayika w'ishengero, Imana iguhezagire. Kunyiyumvira ko gusa n'ubuntu nagiriwe, kuko abakozi b'Imana ni benshi muri kino gihugu, ni benshi bazi kuvuga gusumba na jewe, bashize amanga kunsumbya, ariko naragiriwe ubuntu mba mu basore wari watumiye. Narabonye bari abasore, rero jewe nagiriwe ubuntu kuba mu basore. Nujyanye n'iteka mwatumiye hajya ndamusumba. Ndamusumba, bisigura ngo ndi mu basore. Baranyiyumviriye ko nanje mu basore. Nanje rero nza kuva hano iyubuye nabaye mushashi. Haleluya. Imana nihabwa icubahiro. Ndabifurije ukwezi kwiza kwa Nyakanga. Ni ukwezi kudasanzwe. Ibi bihe turimwo, ibi bihe mwatanguye, Imana irabivugako, kandi nibihe bidasanzwe bitwinjiza mu gukuzwa, bitwinjiza mu kunguruzwa. Ibi bihe Imana yabibahaye mwebwe mwaragiriwe ubuntu, nibihe bigiye kutujabukana mu gukuzwa, bigiye kutujana mu kunguruzwa. Icoma umuntu wese akaba maso kugira ngo bino bihe ntibizomusige atungurujwe, ntibizomusige adakujijwe. Haleluya. Reka rero tuduge ku ijambo vinosha mu mikuza misha.
iryo jambo nkirisoma kuri afishe, ikintu cya mbere cyaciye kiza muri jewe no kubivuga aho nari nicaye ndabivuga, naciye mvuga nti turahiriwe kubw'ibihe byiza byo guhinduka n'ikanguro. Numvise ibihe byo guhinduka n'ikanguro, nicyo kintu cya mbere cyaciye kiza muri jewe. Usomye mu byakozwe n'intumwa igice cya 3:19, hariho ubutumwa bwiza intumwa zari zifise bwavuga ngo mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagugwe, ibihe byo guhembuka bibona ingene biza bivuye mu nyonga z'umwami Imana. Haleluya. Ibi nivyo bihe rero turimwo kwihana. Ushobora kuba warakijijwe, ariko kuwa kabiri w'indwi heze niho Imana yangendeye irambwira ukuntu usanga hari igihe duheba ibyaha binini, ariko ugasanga turaboshwe n'ibyaha bito bito. Umuntu akibaza kubera iki ntashika aho nshaka gushika, kubera iki ntabona ntashika mu bwiza nshaka gushikamwo. Imana irambwira ngo utuhaha duto duto twatubwebwe yavuga, twatubwebwe twonona imizabibu, turya nitwo tuboshe inkuru zipfuye. Imana inyibutsa ukuntu umwanditsi wa Zaburi yavuze ngo kirazira kwicarana n'abacokoranyi, kirazira guhagarara mu nzira z'abanyavyaha, kirazira kuja mu nama z'ababi. Ugasanga utuntu duto duto muricaranye n'abacokoranyi bariko baravuga, bariko baracokoranya, uravyumvirije kumbura utereyemwo kamwe hanyuma n'akandi. Rero nimuze twihane duhindukirire Imana yacu. Ibihe byo guhembuka, ibihe vy'inkomezi, ibihe vy'amavuta bibona inzira, bibona aho bica kugira ngo bize bivuye mu nyonga z'Imana yacu. Haleluya. Haleluya. Nibihe byo kugira umwimenyerezo, umuntu akiyinjiramwo akaraba mbega nigiki kitagenda neza, nigiki kimbuza kuduga gushika ku rugezo. Burya hari ahantu Imana yatugeneye kugera, hari ahantu Imana yatugeneye gushika. Wewe sinzi kumaze kuhashika, ariko jewe na nubu ndifuza kuhagera. None nkavuga ni Imana nigiki kiba kiriko kirambuza. Umuntu wese agira uwo mwimenyerezo wo kuraba utubwebwe twoba muri we, hanyuma twihane. Ibi bihe vy'impemburo nta kabuza bizoza bidugeremwo bivuye mu nyonga h'umwami Imana. Haleluya. Haleluya. Hariho version nasomyemwo iri jambo numva rirandyoheye. Ni version ya Bibiliya gato ka Nouveau Testament ka Parole Vivante. Havuga ngo maintenant donc changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Akankoze ku mutima, change, urumva ni itegeko. Changez, tournez-vous vers Dieu. Sabandi duhindukirira ni ku Mana. Hinduka. Oya havuze maintenant donc ubunyene. Nukuvuga ubunyene, sejo, si hirya yejo, si mu mwaka uza, ubunyene. Hinduka. Uhindukirire Imana kugira ibi bihe bidasanzwe bibona ukuntu bitugeramwo. Hari kizibira ibihe vyiza vy'impemburo, usanga hari utuntu bitari na binini, bitari n'ivyo abantu bashobora kubona, ariko wewe winjiyemwo ukabitora. Ariko ijambo ry'Imana rivuze ngo maintenant donc si ejo n'ubunyene, change, tournez-vous. Ni vy'Imana iriko iradusaba mu bihe nk'ibi. Iyindi version nasomye, oya ahanyene suite kuri 20 havuga ngo alors le Seigneur vous accordera une ère de renouvellement, de repos et de bonheur. Une ère, ibindi bihe vyo kunagurwa,
ibindi bihe vyituze vy'akaruhuko, n'ibindi bihe vyo kumererwa neza, vy'amahigwe, vyo kunezerwa. Haleluya. Urumva nitwahinduka tugahindukirira Imana yacu, azoca tuzanira, azoca duha, ariteguye kuduha ibihe vyo kunagurwa, ibihe vy'akaruhuko ko mu mutima. Erega abana aho hanze bararushe, ushobora kuba uri no ngaho urushe, ariko Imana irazi gutanga ibihe vyo kuruhuka. Hamwe twayemereye tugahindukira tukihana, Imana iraduha ibihe vyo kuruhuka. Si ivyo gusa, n'ibihe vyo kumererwa neza. Haleluya. Niyo yonyene izoduha ibihe bishasha, nta wundi. Ibihe bishasha urabikeneye, nanje ibihe bishasha ndabikeneye. Ibihe bishasha bituma n'ivy'agakiza bibandanya kuryoha. Erega hariho abo vyarambiye, hariho ababizinutswe, hariho ababimenyereye baza purukuza, ariko ibi bihe bishasha, ibi bihe vy'impemburo bituma ivya Yesu bibandanya kuryoha, bituma urugendo rwo kuja mw'ijuru rutaturemera, rutaturusha, ariko rukabandanya kuryoha. Biguma canke vyoroha, urugendo rukabandanya kuryoha. Haleluya. Ibi bihe rero jewe nawe turabikeneye, biva mu nyonga y'Imana, nta wundi abitanga, biva mu nyonga y'Imana. Ariko wewe ico usabwa, na jewe ico nsabwa, shanje turnono, shanjo. Oya, reka mvuge shanjo mama wanje, na jewe ndimwe, reka na jewe ndiko ndivuga. Duhinduke, hanyuma duhindukirire Imana yacu. Ibi bihe niho Uhoraho, mu yandi majambo, tuzoba duciye inzira kugira ibi bihe vyiza vy'akaruhuko, vyo kunagurwa n'akaruhuko no kumererwa neza bibe muri twebwe. Haleluya. Iriva ko abantu babona ko tumerewe neza, haba itandukaniro ry'abataramumira uwo Yesu n'abamumize. Tunagugwe, tugire ituze mu mutima no mwibarabara, bakabona ko ufise ituze, bakakubaza kubera kumerewe gutyo. Mfise ituze mu mutima wanje, mfise ituze ryaje riva ku Mana. Mfise kumererwa neza, babonye utwenga, babonye widegembya. Mfise kumererwa neza kwaje kuvuye mu nyonga y'Imana. Haleluya. Hari ico dusabwa, Imana nayo igakora ikintu. Haleluya. Vino uku ni kuntu ndayumva, vinosha. Ni ibi bihe bishasha nyene vyo kwihana, ibi bihe vy'ikanguro. Burya ibihe vy'ikanguro Imana yabituvuze ko kuva kera. Imana idufashe tubibemo, tuvyinjiremo, muvyinjiremo hano muri Gravity. Ariko natwe nitubasubiza inyuma, natwe hariya tuvyinjiremo, hariya kwa apotre bavyinjiremo, twese tuvyinjiremo. Aho bihera twahabonye, no guhindukira, hanyuma tukihana tugahindukira. Naho bihera niho biva. Ikindi natahuye ni ibihe vy'amavuta mashasha. Bavuze vinosha, naciye numva erega nibindi bihe vy'amavuta mashasha. Ndakwiye ibihe vy'amavuta mashasha, nawe urakwiye ibihe. Ico Imana igakukuza mu mavuta mashasha, nanje kankuza itwungururize mu yandi mavuta, nawe ikungururize mu yandi mavuta. Haleluya. Ibihe vy'ikanguro tubibemwo, tubikandagiremwo. Ayo mavuta agwiriye muri twebwe, abaririmbye akabuzura, abongera akatwuzura, ishengero ryose, umuntu wese akarondera ayo mavuta. Nta kabuza ibihe vy'ikanguro biraba muri twebwe. Haleluya. Hanyuma bavuge ngo mu Burundi, bavuge ngo hari ikiriko kiraba. Burya mu ishengero ry'Imana hari ikiriko kiraba. Birakwiye kwejo baravye ishengero, baravye ibihe turimwo, bavuga bati hariho impinduka zabaye mu nzu y'Imana, hari ikiriko kiraba. Hari muri Gravity hari ivyabaye, muri Roshe hari ibiriko biraba, hariya muri CRG ngira nzo hamenya ni natse kubera ngira ntaraza. Urumva hariho ibiriko biraba. Babonye ibi bihe vy'impemburo muri twebwe, ibi bihe vy'amavuta mashasha muri twebwe. Haleluya. Haleluya.
ariko imbere yuko dushika muri ayo mavuta mashasha tubanze tugire vidange. Tubanze tugire vidange y'amavuta ya kera. Imodoka ndayinyonga na buhoro, mbona niruka ngenda ibyuko ndayinyonga ntavyo menya, nza numva bavuze ngo turakeneye ngo kuza kugira vidange. Vidange y'amavuta ya kera yacafuye. Amavuta ya kera yacafuye. Rero imbere yuko ibi bihe biza tubanze tugire vidange, amavuta mashasha abona haja. Mu yandi majambo bino bihe ni bihe byo kwividura ibitagira ikimazi, ni bihe byo kwividura amajambo y'ubupfu, ni bihe byo kwividura ivya kera dutandukanye n'ivya kera, ivyo kudaharira tuvyividure, hanyuma amavuta mashasha abone ahaja. Ego je numvise iyi vino nsha, mbona amavuta mashasha ukeneye nanje nkeneye. Haleluya. Amavuta atuma ibintu biryoha, amavuta atuma ibintu vyoroha, amavuta atuma tanduru zihaba, uzuyashire mu muryango uri kurazwirazwira, atuma tanduru mu mashengero. Amavuta nta nduru uzotera ku kazi amavuta yagwiriye. Oya uzogenda wiyengenga kuko amavuta yuzuye. Haleluya, haleluya. Mu yandi majambo ibihe vya vinonsha mu mukuza musha ni bihe vya vidange egressage. Ego nivyo bihe byo kuvida, hanyuma twongere duce tugresa n'amavuta mashasha kandi bizogenda neza. Haleluya, bizogenda neza. Vinosha mbona umunezero. Ndabatera inkuru gato. Jewe imbere yuko nkizwa naranyoye. Utanyoye abari we wenyine aza kuntera ibuye. Ariko abanyoye murindire ndabatera iyi nkuru. N'abatanyoye bumverera inkuru yizi vino za hariya mu mubindi hariya. Je naranyoye, hanyuma maze kunywa narakunda kuraba abamama banyoye. Abamama banyoye abenshi 99 yanyoye yaguma akaguma twenga, ukaza wumva ariko baravuga ngo hinge ko yagasomye ngo atangwa guma twenga ubusa. N'umugabo akabwira abantu hewe ngo aha madamu ko yagasomye ngo rindira aguma twenga ubusa. Jewe nca nigira imigabo, ni jewe rero ndamutse nasomye natwenga nkaca mvuga yo baca bavuga ngo naborewe, kuko uri karatwenga wese baca bavuga ngo yaborewe. Nca niga kuba seriyeze nanyoye. Kandi vy'ukuri niko vyari biri, wabona umuntu aguma twenga. Uwundi musi mama kera akiri muto nawe nyene asoma, kuko mu nyuma amaze imyaka mike yaciye aziheba, yarigeze kuza aratwenga dusanga mugaya ahetse umwana mucuritse. Mugaba jaratwenga ngo ivyo muhuriye navyo hariya, yatwenze yahwere umwana tubona umutwe hariya. Turahise turakoma induru tuti vyagenze gute kugira uhe kumwe, twari ukubera kavino. Jewe rero mbonye numvise vino numva umunezero. Haleluya. Burya ibi bihe vy'impemburo bibaye muri twebwe tuzonezerwa mu mwami. Burya turakwiye kunezerwa mu mwami biguma canke vyoroha. Nivyo na Pawulo yasavye abi Filipi abandikira ikete c'umunezero. Uya kijya cete ni cete c'umunezero. Arababwira ngo munezerwe ibihe vyose, imisi yose nihaza vyiza, nihaza ibiryoshe, ariko duhamagarirwa kunezerwa. Iyi vino n'umunezero w'ibihe vyose. Haleluya. Tukanezerwa kubera umwami wacu Yesu Kristo ntaba yapfuye. Erega naho tugira ibibazo Yesu abari muzima. Erega naho tugira ibitubabaza Yesu abari muzima. Dukwiye kunezerwa imisi yose. Urazi tunezerewe hari ikibabaje Satani aramarama.
Satani arakogwa n'isoni, tukanezerwa mu bihe tutari kunezerwa. Erega burya uwo ni wo munezero wa vrai, ahubwo wo mu bihe vy'impemburo, tukanezerwa mu gihe tutari kunezerwa, tugashima Imana mu gihe tutari gushima Imana. Ivyo bihe turabikeneye. Haleluya. Iyo rero aya mavuta tuyaronse, ibintu birahinduka. Ahari amarira haza umunezero, ahari ikigandaro haza kunezerwa, haza kuryoherwa. Turabibona hano muri Yesaya 61 kuri uyu murongo umurongo ugira kangahe? gatanu kane, ngo ndabahe amavuta y'akaneza mu gishingo cyo kugandara. Kunezerwa mu gishingo cyo kugandara, tukanezerwa. Aya mavuta, iyi vino turayikeneye kugira ngo twame tunezerewe mu gishingo cyo kugandara, tunezerwe. Ni vya bihe nariko ndavuga. Hanyuma aya mavuta atuma twambika umwambaro wo guhimbaza mu gishingo cyo guhondobera, mu gishingo cyo kwihebura, ugaca usanga wambaye umwambaro wo guhimbaza. Nivyo Yesu yari karavuga ngo mwemu uhora hari kuri jewe, kuko yandobanuje amavuta kugira ngo mbwira bora ubutumwa bwiza, kugira ngo ndabahe amavuta y'akaneza mu gishingo cyo kugandara, kugira ngo ndabambika umwambaro wo guhimbaza mu gishingo cyo guhondobera, mu gishingo cyo kwihebura. Haleluya. Ahari ukwihebura kurahava, aya mavuta yagwiriye. Ahari ukwihebura kurahava, iyi vino wayinyoye neza, ukwihebura kurahava, ukambara ikoti yo guhimbaza. Hariho Bibiliya ivuga ngo veste, iko ari ikoti yo guhimbaza, kandi ikoti yo guhimbaza niyo dukwiye kwamana ibihe vyose. Haleluya. Amavuta mashasha, amavuta mashasha mu izina rya Yesu. Amavuta mashasha agiye gutuma ibintu bihinduka, amavuta mashasha agiye gutuma ubuzima buhinduka, amavuta mashasha agiye gutuma uba mwiza kuruta uko wahora, amavuta mashasha agiye gutuma tugira igikundiro. Tuyakire mu izina rya Yesu Kristo. Ariko igitangura wacumvise. Haleluya. Hariho amajambo abiri yanjeko ndiyumvira kuri aya majambo. Yesaya 49 umurongo wa 18. Kubw'ibihe numva Imana yariko numva ijwi mugabo nkaba nibukira ijambo aho riri ngo mwoye kwibuka ibya kera, kuko jewe ngiye gukora ibintu bishasha. Mwoye kwibuka ibya kera, mwoye gushira umutima ibya kera, kuko jewe uhoraho ngiye gukora ikintu gishasha. Kandi ivyo bihe abazobibonesha amaso. Njanja kurirondera rino jambo ngo yangira nkora ikintu gisha, numva ndavyakiriye. Nawe ni wakira uhoraho agiye gukora ikintu gishasha, uhoraho agiye guhindura ibihe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Inyuma y'iryo jambo nza numva ijwi, nararirondeye kuko ubu Imana ishimwe ubuhinga bwarateye imbere. Nza numva ijwi riraje rivuga ngo ni jewe uhoraho ndabivuze, ngo kubera nabagiriye ikigongwe. Nukuvuga umaze guhindukirira uhoraho ugasaba imbabazi, ngo kubera nabagiriye ikigongwe sinzokwemera kw'inzara ibica, sinzokwemera kw'izuba ribarabika, sinzokwemera kw'inyota ibica, kuko jewe uhoraho nzobaja imbere ndabashore ku mazi. Haleluya.
uku niko hagize. Nagiye kwemera, wewe hindukira gusa, wewe hinduka gusa. Nagiye kwemera ko wicwa n'inzara. Oya, hari bihe naciye numva binyagukiye, hari bihe vy'ijambo ry'ubugingo tugiye kubamwo gusumba uko twari bibayemwo. Ijambo ry'ubugingo ko nazokwemera ko twicwa n'inzara, nazokwemera ko tunyotegwa. Uhoraho Imana yacu ariteguye kutumara inyota. Haleluya. Biciye mu ijambo ryiwe, ariko n'ivyo mu mubiri azobiguha mu izina rya Yesu. Kuko ivy'imwemu birabanza, ivy'umubiri bigakurikira. Uhoraho yavuze ngo ntazokwemera ko uruzuba rukurabika. Rukurabike, ibibazo bikurabika, usigaye ugenda ujondamitse umutwe. Ntazokwemera, nazokwemera. Wamaze guhindukira nazokwemera. Ibi yabimbwiye n'ijwi n'ubuhanuzi. Nije Uhoraho ndabivuze. Sinzokwemera. Nije nabagiriye ikigongwe, nije nabahariye, nijewe. Kubw'ivyo rero ko nakoze ico, bugico nico cyari gikomeye. Sinzokwemera ko musonza, sinzokwemera ko munyotegwa, sinzokwemera ko izuba ribarabika. Izuba naciye mbona vya bibazo biza. Oya, naco bizokugira, naco bizokugira, bizosanga uhagaze neza. Hanyuma birengana usigara atanaga kwabuka kuvuyeko. Aca aravuga ngo nzobaja imbere, namwe mukurikire, ndabashore ku mazi. Ibi nibihe vyo tugiye guhemburwa n'ijambo. Ibi nigihe ijambo rigiye kuboneka. Abavuga butumwa nukuri ni mwebwe Imana igiye kubicishamwo. Nibihe bishasha ku bwanyu, kugira ngo abahariwe, abagiriwe ikigongwe baronke indya zibakwiriye, baronke amazi abamara inyota. Ibibazo bibe bito. Erega ijambo niryo rituma n'ibibazo biba bito. Ijambo riraduhumuriza, rikadutera intege. Nivyari bijume ngo vyoduhitana, bikabura aho bidukura. Haleluya. Uhoraho ari kumwe natwe kandi agiye kutugirira neza. Haleluya. Imikuza mishasha. Natahuye ubugingo buhindutse, ubugingo bushasha bwo muri Kristo Yesu. Umuntu mushasha yamaze guhindukira. Nukuvuga ubu butunzi bwa vino nshasha, nukuvuga aya mavuta mashasha, uyu munezero w'Imana, izi nkomezi nshasha bitegerezwa kuba mu bugingo bushasha bwahindutse. Abantu bamaze guharigwa ivyaha. Haleluya. Yohana Umubatizi nico gituma yari afise message ivuga ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Hariho ivyariko biraza, hariho vino yari kiraza. Iyo vino rero yategerezwa gushikira ahantu hameze mu mikuza mishasha, kuko itabaye mishasha ikabishaje byose ngo birahombana, byose biraturikana. Haleluya. Ubuzima buhindutse. Imana iki tugomba ko muri no misi nuguhinduka gose, dukizwe gose. Haleluya. Nukuri imyaka tumaze dukijijwe, umuntu wese yirabe, uwundi arabe. Birakwiye ko duhinduka gose, bikamenyekana ku kazi, bikamenyekana mu muryango wagutse, kandi bikamenyekana nyene, bikongera bikamenyekana. Haleluya. Haleluya. Usomye muri Yohana 3:8 haravuga ngo umwizeye ntazotsindwa n'urubanza, ariko utamwizeye aramaze gutsindwa kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Twaramwizeye, twebwe twaramwizeye. Imikuza mishasha n'ubugingo bushasha bwo muri Kristo Yesu, twebwe twaramwizeye. Abari hano twaramwizeye. N'utaramwizera icyo baciyiza nuko yo mwizera uno munsi, kuko uwazoba yaramaze gutsindwa
ariko kumwizera azoba yinjiye mu gutsindanishirizwa, kuko Kristo yaramaze kudutsindira kera. Haleluya, yaramaze kudutsindira. Oya, reka ninjire mu ijambo nyezi, nivyo reka ndabireke. Ivyo nariko ndumva muri ico gihe ndiko ndasoma iri jambo vinonsha mu mikuza mishasha, vyari ivyo byagumye biza muri jewe. Reka rero twinjire mu ijambo twasomye, iri jambo ryo muri Mariko 2 umurongo wa 18. Twasomye ababigishwa ba Yohana n'abigishwa b'abafarisayo ngo bose bari bisonzesheje. Numva bari bisonzesheje, ariko baravye abigishwa ba Yesu babona bigumira mu minsi mikuru, babona bigumira barya banywa, hanyuma baratera intambuko baraja kumubaza Yesu Kristo. Baramubaza bati, mbega mwami, kubera iki? Ni kubera iki? Ni gihe gituma abigishwa bawe batisonzesha, kandi twebwe abigishwa ba Yohana n'aba twebwe tuguma twisonzesheje? Kubera ko abawe batisonzesha? Ndamukunda Yesu. Yesu acarabishura, arabishura, arababwira ngo mbega umugeni yo kwisonzesha gute akiri kumwe n'umukwe? Ahantu ndahashitse, mengo na hano narigeze kubivuga. Abageni bisonzesha ku munsi wa mariage. Baze basome hano hantu. Nta mugeni yisonzesha ku munsi wa mariage. Nukuri umugeni yisonzesha ku munsi wa mariage aba yarayobewe ibihe vyo kubikora. Yesu arababwira ngo mbega abigishwa banje bo kwisonzesha gute bakiri kumwe n'umukwe? Arongera arababwira ngo ariko hari igihe uyu mukwe azokugwa muri bo. Uri kumwe n'umukwe nezeranwa n'umukwe, uri kumwe n'umukwe gubwa neza hamwe n'umukwe. Haleluya. Arababwira ngo hari igihe azokugwa muri bo, hanyuma muri ico gihe bazoca bisonzesha. Haleluya. Mbega umukwe aracari muri twebwe canke yaragiye? Yaragiye, yaraduze. Erega yari kavuga igihe azodugira, azosubirira mu ijuru. Ngo muzoca burya iki ni igihe cyacu cyo kwisonzesha. Iki ni igihe cyacu cyo kwisonzesha. Ego yaragiye, dutegerezwa kwisonzesha kuko yaragiye uyu mwami wacu. Igikorwa turagifise kandi turafise impamvu dutegerezwa kwisonzesha, turazifise. Haleluya, haleluya. Twisonzeshe. Yesu ariko arasengera abigishwa biwe, yarababwiye ngo ndagiye. Usomye ku murongo wa 11, uhereye ku murongo wa 11 muri Yohana 17 umurongo wa 11, impamvu dukwiye kwisonzesha, impamvu dutegerezwa kwisonzesha. Usomye ku murongo wa 11 arababwira ngo sinkiri mwisi ariko bo bari mwisi, nanje ndaje kuri wewe. Nawe yagira agende, yabasengeye, nisengesho yagize agomba kuduga mu ijuru. Sinkiri mwisi ariko bo bari mwisi, nanje ndaje kuri wewe data wera. Ubazigamire mu izina ryawe wampaye, ngo babumwe nk'uko natwe turi. Ngiri kumwe nabo nabazigamiye mu izina ryawe. Niwe yabazigama. Ngiri kumwe nabo nabazigamiye mu izina ryawe wampaye. Naraba yaratujyamyeko, yaradushibamyeko. Bibiliya shashe ivuga ngo narabakingiye.
narabakingiye kandi nta n'umwe muri bo yapfuye rubi atari wa mwana wo gupfa rubi, kugira ngo ivyanditswe bishike. Ariko ubu ndaje kuri wewe, kandi ibi ndabivuga ndi mw'isi, kugira ngo bagire umunezero wanje wuzure muri bo. Nabahaye ijambo ivyo reka ndabireke. Oya reka nsome 15. Oya na 14 reka ndagasoma. Nabahaye ijambo ryawe kandi abisi barabanka. Andiko ndashaka kubabwira igituma twisonzesha. Akiri kumwe natwe yaradushibamyeko, yaradukingiye bishoboka, nta wapfuye rubi. Atari kubujewe ndigiri kandi ndabasize mw'isi, kandi abisi barabanka. Kuko babanka kubera iki? Kuko atari abisi, kuko nanje sindi uw'isi. 15 rero havuga ngo sindagusaba ngo bakure mw'isi, ariko ubarinde wa mubi. Haleluya. Ubarinde wa mubi. Iki nico gituma umwami yaragiye. Dutegerezwa kwisonzesha, nibihe vyacu byo kwisonzesha. Turi mw'isi, abisi baratwanka, isi iratwanka, satani aratwanka, kandi Yesu aravuga sindagusaba ngo uyibakuremwo, bazoyimatamwo bisonzesha, babandanya urugendo, banesha, bongera bategwa, bongera bisonzesha, bagenda baranesha. Haleluya. Iki ni igihe cyacu cyo kwisonzesha. Nivyo yabishuye. Ubu bari kumwe nanje, turaryohewe, bari kumwe n'umukwe, ndabashibamyeko. Ntawo banyaga, ntawo bankura mu maboko, ariko hari igihe nzo kugwa muri bo, bazoca bisonzesha. Ni igihe cyacu rero cyo kwisonzesha. Haleluya. Haleluya. Ikindi gituma bategerezwa kwisonzesha, abigishwa ba Yohana, reka mvuge kuri Yohana. Yohana yari afise igikorwa kidasanzwe, igikorwa kandi kigoye. Yari afise intumbero y'inyigisho ziwe igoye cyane. Icambere, Yohana yagerageza kwigisha abo mu gihe ciwe kugira ngo bahinduke, bihane. Ntivyari vyoroshe kugira ngo uwigishe umuntu gushika aho yihanana. N'uyu munsi turabibona ko bitoroshe. Icyo rero cyari igikorwa Yohana afise, byamusaba kwisonzesha kugira ngo ijambo niyabashika kakababwira ijambo bihane, bahindukirira Imana. Cyari igikorwa kigoye, kandi na n'uyu munsi natwebwe iki gikorwa murazi ko tugifise, igikorwa cyo kubwira abantu kugira ngo bihane. Bamwe bo mu miryango ntibarihana, babandi dukorana ntibarihana, baracyari muri vya vyaha. Mwumva tudakwiye kwisonzesha natwe nkuko Yohana n'abigishwa biwe wabikora kugira ngo bashobore gushikira benshi bihane? Nimwumva ko dukwiye kubikora. Ikindi cha Yohana yakora kwari gutegura umuzo wa Kristo, gutegura inzira ya Kristo. Urumva kubwira abantu ngo haruhura inyuma yanje andusha ubushobozi, ivyo ntavyo bumva, ntavyo batahura. Kandi no mu gutegura umuzo wa Kristo vyarimwo muri ibi vyo kubwira abantu ngo bihane. Urumva vyari bihe bigoye kuri Yohana vyari bihe bimugoye cyane. Nico gituma bategerezwa kwisonzesha. Haleluya. Ariko rero Kristo, Yohana yateguriye inzira, amaze gushika abigishwa biwe barorohewe, babaye mu bihe biryoshe. Ivyo kwisonzesha ntivyari vyabo, kuko Yesu twabonye ko yari kumwe nabo, umukwe yari kiri hagati muri bo, bari baguwe neza. Rero natwebwe nka Yohana turakwiye kwisonzesha kugira ngo ubu twebwe dutegura umuzo wo kugaruka kwa Kristo. Yariko ategura ko Kristo aza, ariko twebwe ubu natwe turiko dutegura ukugaruka kwa Kristo. Dutegerezwa kwisonzesha kugira ngo twisonzesheje tubwire abantu ubutumwa bwiza butuma bitegurira ukugaruka kwa Kristo, butuma bategura imitima yabo kugira ngo Kristo azosange twiteguye, tumeze neza, atabizibiza, atabituremereye, atabidufashe. Ndakunda kuvuga ngo Kristo azojana abare murutswe, burya ibyaha biraremera.
ibyaha biraremera. Natwe rero kwisonzesha n'ibyacu. Haleluya. Abafarisayo bobo nabo nyene barisonzesha, ariko bobo yaramafyeri kuko bobo bisonzesha ngo kabiri mu ndwi. Yaramafyeri kwari kugira ngo bababone, mbere babikora ku mugaragaro, bariyerekana kugira ngo bababone, bagaragaza inyuma. Kandi igihe bisonzesheje barajondamika amazosi, bakerekana nyene ko bashonje, ko bisonzesheje, bakaja no mu mayira abiri akaba ariho basengera kugira ngo abantu babone ko bisonzesheje. Kwisonzesha kubwibone kuragahera. Urazi kuyicisha inzara mugabo kugira ugire wambonye. Imana ibafasha abafarisayo, nitukaba abafarisayo biragahera, biragatsindwa, ariko tube abihana ibyaha. Nibutse wa mugani Yesu yacira abantu ngo kugira babwire ngo abantu biyemera ko bagororotse. Umugani w'umufarisayo n'umutoza kori. Ujya mu farisayo yagiye mu rusengero, Bibiliya avuga ngo arahagarara asengera mu mutima. Burya iyo turiko turasenga abari karatubona Yesu, abari karabona ibyo turiko turasenga, ko dusengana ubwibone nuko tudasengana ubwibone. Wa mufarisayo ngo arahagarara asengera mu mutima, aravuga ngo ndagushima mwami uko ntameze nk'ababandi b'abanyazi, ko ntameze nk'ababandi b'abagabitanyi, ko ntameze nk'ababandi b'abasambanyi, ko ntameze nk'ujya mutoza kori. Je urabizi nisonzesha kabiri mu ndwi. Urumva bisonzesha kubw'ubwibone. Si ivyo gusa mwami, erega je urabizi ntanga nikigira 10 c'ivyo ndonka vyose. Yesu aramuraba. Ariko uyu mutoza kori aragenda yitunira mu gakwe, ngo ntiyashobora no kunamuka ngo arangamize mu ijoro. Aravuga ngo ngirira ikigongwe ndi umunyabyaha, ngirira ikigongwe ndi umunyantegenke, ngo yishishitira, mu yandi majambo yicuza muri we. Dukwiye kwicuza, dukwiye kuba mu bihe byo kwicuza intege nke zacu. Umuntu akaja imbere y'Imana yishishitira, abana kugenda wemye, Mana ndagushima, urabona Mana narakumenye, warakoze kumpa agakiza. Abari karaturaba mu mitima, nitukaba abafarisayo mu mitima. Ugiye imbere y'Imana cya bugufi, utacumuye utasambanye, ushobora kuba wiyumviriye uwundi nabi. Amajambo tuvuga ntihaburamwo gucumura. Tugiye imbere y'Imana twishishitire, duce bugufi nk'uyu mutoza kori. Uyu mutoza kori yasubiye muhira atsindanishirijwe, ariko uyu mufarisayo yaratsinzwe n'urubanza. Imana idufashe cyane, tuba abantu bafise imitima imenetse muri bino bihe, kugira ngo vinosha ibone aho ikwigwa. Haleluya. Tugira imitima imenetse, imitima yihana ibyaha. Yesu Kristo ashimwe cyane. Haleluya. Tugaruke muri cya gicaha ariko ndavuga. Yesu inyishu ya mbere yabahaye, aca bacira rero n'imigani ifobetse. Arababwira ngo usomye, arababwira yuko impuzu nshasha utoza kuyomeka ku mpuzu nshaje y'umushire. Kandi nibyo kiri kurashona, erego aho urushinge ruciye hagenda haratabuka. Naco wowe uri kurakora, imwe ishaje itabukana na ka karemo uri kurashira ko kimpuzu shasha. Arongera arababwira ngo erega umutobe mushasha nushobora kuwutara mu mikuza ishaje. Yari karababwira imigani ifobetse, ariko yarafise icyo ariko arababwira. Nushobora kuyitara mu mikuza ishaje, vyose vyoturikana, ariko vino shasha uyitara mu mikuza mishasha kugira ngo bimwe biri mu mwambiro, n'ivyabira
n'ivyabira canke bigatutumba bironke aho iyo vino ironke aho itutumbira. Haleluya. Nawa mukuza uguma ari muzima, na vino yagukigwe imererwe neza. Haleluya, haleluya. Imana idutabare. Haleluya. Ibi navyo naravyiyumviriye ko iyi mpuzu y'umushire, impuzu ishaje, iyi mikuza ishaje numva ndiko ndabigereranya kubera ari Yesu yari karabivuga. Numva ntahuye yuko yari karababwira ati burya hariho ibihe vya kera mwahora muriko murakoreramo, hariho isezerano rya kera nimutandukane naryo mwinjire mu isezerano rishasha. Mu yandi majambo yagomba kubabwira kwaje kandi azanye isezerano rishasha, azanye ibihe bishasha. Haleluya. Ibihe bishasha ntibabona ko habaye impinduka, ntibabitahura, ariko vy'ukuri Yesu yarazanye ibihe bishasha, ariko abo muri ico gihe ntibabitahura. Na Yohana kiriko arabivuga yuko hari ibihe bishasha biri inyuma biriko biraza, naho nyene ntibabitahura. Yesu rero nivyo yashaka kubabwira yuko haje ibihe bishasha, haje isezerano rishasha. Haleluya. Haje isezerano rishasha. Imana idufashe cyane. Iri sezerano rishasha rero, mugira isezerano rishasha jewe naryugariye mu rukundo. Iri sezerano rishasha ryazanye urukundo, ryugariye mu rukundo. Kristo murabizi ko yaje kugira ngo yitange ku bwacu, kubw'urukundo Imana yadukunze na Kristo yadukunze. Burya na Kristo yatadukunda ntiyari kwemera kwitanga. Iri sezerano rishasha rero numva naryugariye mu rukundo. Vyongeye binzana mu rukundo rwa Kristo, binzana mu rukundo rw'Imana. Haleluya. Iyi mikuza mishasha n'urukundo rw'Imana. N'urukundo rw'Imana nago turakeneye ko runagurwa muri twebwe. Urukundo rw'Imana, urukundo rw'abana b'Imana rwaratimvye muri benshi. Reka rero muri bino bihe vya vinonsha n'imikuza mishasha, urukundo rw'Imana rwongere kunagurwa, twongere dukundane nk'abavukana, twongere twiyumviraneko kugira ngo tugwane ishaka ry'ibikorwa vyo gukundana n'iry'ibikorwa vyiza. Haleluya. Urukundo rwaratimvye. Ngira abakristo bobo vyotuma mubungere b'amashengere eka kweri rwaratimvye ko tutemerana. Ntitwemerana kweri. Erega ubwo n'urukundo rwatimvye, n'urukundo rwatimvye. Hariho umuntu notumira ntazi. Ivyo bintu bikiri mu ishengero ry'Imana nasanze ari ngorane. Urumva hariho abantu bigira ihanga ryibera ukwaryo. Navuze ni hari abantu bigira ihanga ryibera ukwaryo. Nukubura urukundo. Burya Kristo yazananye n'urukundo. Yarazanye urukundo rushasha atari urw'abafarisayo n'abasadukayo. Yarazanye urukundo rushasha. Mu yandi majambo yashaka kubabwira, ivya kera vy'ubwibone vyo kudakundana birarangiye. Burya jewe ndaje nzanye urukundo rushasha, urukundo rwa mbere, urukundo rushushe. Mu yandi majambo iri jambo mukozi w'Imana yatoye, ibya vinonsha ija mu mikuza mishasha, tubona urukundo rwa mbere, urukundo rushasha rwongere kunagurwa muri twebwe. Ibi bihe dusubire turabe mbega urukundo muri jewe, urukundo nkunda bene data. Erega urashobora kuba uri kuraririmba usenga neza, umaze imyaka utunganya uri ku kazi, mugabo Imana ikavuga ngo ndafise ico ndaguga yako. Urukundo rwa mbere bwa bushuhe bwa mbere tuzinduka mu rusengero, twiruka mu rusengero dukora ibi na biriya, bavuga ngo tanga umuntu agatanga ubwa mbere, bavuga ngo tujye gukora ibi umuntu akiruka. Ubwo rukundo rwa mbere ugasanga rwaragiye.
urukundo dukunda inzu y'Imana, urukundo dukunda Imana, ariko cyane cyane n'urukundo dukundana hagati yacu nago nyene turunagure. Haleluya. Burya ibi bihe bya renouvellement batubwira, ibi bihe bya hope byo kumererwa neza, tuzomererwa neza ari uko dukundana. Burya hari umuntu mu rusengero uraba ukavuga ngo nagira ndakubwire yuko atakumererwa neza kuba muri wewe. Haba hariho ingorane mu mutima, haba hariho muri wewe ikitagenda neza, nk'uko abivuze nyene ubu uri umwicanyi. Erega ejo bundi wanteye inkuru niwe yari karambwira umukozi w'Imana, singaha ntihari ngaha bya vrai, hari hanze mu gihugu ntiriwe ndavuga. Hanyuma abwira umukozi w'Imana mugenzi we, aravuga ati urazi kiya caha nakoze niwe wagiye kukibwira abandi. Nagira ndakubwira yuko inkoho ntayambariye ubusa. Umupastori nagira ndakubwira yuko inkoho ntayambariye ubusa. Aravuga ati jewe zokurasa. Erega arayisokorora, aramubwira ati munzi wanje hari izi zitatu nzokwereka, kirazira kumaramaza, kirazira kuja kubivuga. Yo, abakozi b'Imana baracarasana. Uwo rero yari umukozi w'Imana mugenzi mugabo w'umukirisu wiwe kurasa intama. Imana idutabare cyane, Imana idutabare. Aho urukundo nta ruhari, kuko hari urukundo ivyo nta nivyo wo kwiyumvira. Rero ibi bihe vy'impemburo byongere binagura urukundo muri twebwe, urukundo rube rushasha, dukundane nk'abavukana, twiyumviraneko. Kwiyumviranako harimwo gusengeranira. Dusengeranire, mudusengere natwe tubasengere. Yego tukikoreranira imitwaro. Yego nk'undi munsi tugafata amasengesho ku bwa Gravity, namwe undi munsi batiroshe reka tuyicarire mukadusengera uko mwe muyera barongoye. Nukuri uko nukwiyumviranako. Ivyo bihe nitwabigerako nukuri tuzoba twanaguwe no mu rukundo. Haleluya, haleluya. Ibihe bishasha by'urukundo rushasha biri muri twebwe. Nico gituma Yesu yaciye abasigira icyagezwe gishasha, aravuga ngo nimukundane. Iryo jambo ni ryacu natwe, nimukundane, niho bose bazomenya ko muri abana b'Imana. Urukundo nibarubabonamwo bose bazomenya ko muri abana b'Imana. Icyagezwe gishasha natwe ni cyacu, dukundane. Haleluya. Tutarobanuye ku cyubahiro, tutarobanuye ku moko, tutarobanuye ku madini. Cyakubiri y'amadini tuba ducumuye kabiri, kuko nitwebwe twamenye ukuri kandi dusangiye data umwe. Urumva tuba ducumuye kabiri. Amacakubiri y'amadini nakabe muri twebwe, ngo wumve yuko hariho ishengero ry'abera b'Imana bakijijwe, wumva utokwinjiramwo, abantu wumva utoshigikira, abantu wumva utosengera. Oya, dukundane. Haleluya. Tuze turiyumvirana ko twikoreranira imitwaro, bizoba ari vyiza cyane. Haleluya. Rero reka nzozere mvuga ngo bino bihe vy'impemburo, haleluya, bino bihe vya vino nsha, nariyumviriye rero nza kwiyumvira ukuntu vino ari y'agaciro. Vino ni y'agaciro, nico gituma izimvye, kubera ari y'agaciro. Rero mwama mubona hageze guserva vino uko bigenda, mwama mubona hageze guserva vino bazana utundi turahuri tunyuranye n'ibirahuri byarimwo ifanta, byarimwo jus, bakazana utundi turahure twiza, kandi uturahure twa vino usanga ari twiza tumeze neza, kubera vino ni y'agaciro, ni y'agaciro. No kuyisuka nibasuka nk'ikiyeri batwara ukuntu nyene, kubera ni y'agaciro. Haleluya, haleluya. Iyi vino rero
kubera ari iy'agaciro nicyo gituma itegerezwa kujya mu mikuza y'agaciro. Mu mikuza y'agaciro. Haleluya, haleluya. Pawulo arandikira Timoteyo aramubwira ngo umuntu niyiyeza akitandukanya ivyo yari karavuga byari bitagira ikimazi, byari bitagira ikimazi, bya bikoresho bitagira ikimazi, byari ibintu bitagira ikimazi, azoba igikoresho c'icubahiro kigirira ikimazi nyeneco kandi cyatunganyirijwe igikorwa cyiza cyose. Haleluya. Rero ndasozereye mvuga ngo nitwiyeza tukitunganya muri bino bihe Imana iriko iratwinjizamwo, ibihe byo guhembuka, ibihe by'amavuta masha, ibihe byo gukuzwa, ibihe byo kuduzwa, byo kunguruzwa, nagira ndakubwira ngo niwiyeza Imana igiye kukugira igikoresho c'icubahiro, igikoresho c'icubahiro, uba igikoresho c'icubahiro kimugirira ikimazi, kandi ubaye igikoresho c'icubahiro kimugirira ikimazi, nagira ndakubwira ngo bizomenyekana. Ibikoresho by'icubahiro, ibikoresho by'icubahiro ubishira muri salon, ubishira muri sala aho abantu bose bahita babona ibikoresho by'icubahiro. Murabona umukubuzo ubikwa muri sala, erega bijya bigaragaza yuko atari igikoresho c'icubahiro, kiragira ikimazi mu gihe cyacu ariko si igikoresho c'icubahiro. Hari ibindi bikoresho by'icubahiro by'icubahiro, ibyo bikozwe mu zahabu, ibikozwe mu ifeza, usanga ari ibikoresho by'icubahiro, usanga ushira habona kugira ngo abashitse babone. Murabona twambara bene ibi tuvyambara habona kubera n'ivyicubahiro. Haleluya. Ni wabi igikoresho c'icubahiro nakabuze uhora hazogukuza kugira ngo abantu bamenye yuko uhora hari kumwe nawe, azogukuza akurutishe bagenzawe, bimenyekane ko uhora hari kumwe nawe, akurutishe bamwe mwiganye. Wewe b'igikoresho c'icubahiro. Iyo umuntu ari igikoresho c'icubahiro na mama wiwe amubwira ngo ndagize gake, sivyo? None ndagize gake ari mama, kubera Imana yakugize igikoresho c'icubahiro. Haleluya, haleluya. Ndakwinginze twiyeze, twiyinjire mw'ubugira kandi nukuri ibi bihe Imana ntiyabizanye kubusa gusa. Twisubiremwo, twiyinjiremwo, twisuzume akantu kose katagenda neza, ibitagira ikimazi muri twebwe dutandukanye navyo, hanyuma duhinduke ibikoresho by'icubahiro aho byakabereye. Atatandukaniro rihari, oya, harageze ko haba itandukaniro hagati y'abubaha Imana n'abatayubaha, hagati y'abakijijwe n'abatarakizwa, hakaba itandukaniro, tukaba ibikoresho by'icubahiro. Data akanezerererwa no kuba dufise. Urazi umwana mwiza, umwana agamburuka, umwana adakora ibya, ukuntu tunezerwa no kumwereka abashitsi, uyu ni umwana wanje wakangahe, uyu ni umwana ari kuvisa umwana w'imborego, umwana yamaze gukoboka kubera n'ivyaha n'ibiki. Barakubaza batabana baraho andi ari abana beza, uje uvuga ingo kera ingo ndakwereka abashitsi, aje ndamuhamagara kugira ndamwereka abashitsi, kubera nzi niyaza ntaza afise amadrede, ntaza yambaye amahereni, ntaza yambaye pocket. Ahandi uratinya ati mbega imbere y'aba bantu ahazira yambaye kwa kundi kubera umuzi, ariko ari umwana yiyubahishije, yirinze.
yiyubahishije ahinduka umwana w'icubahiro kuri nyina, akaba fiere yo kumwereka abandi. Uko niko natwe bizomera. Haleluya! Nitwiyeza tuzoba ibikoresho by'icubahiro. Imana inezerwe kudushira hejuru tubonwe n'abantu bose. Imana inezerwe no kudukuza tubone n'abantu bose. Imana inezerwe no kutwungururiza, ituvane mu bwizi tujane mu bundi, ituvane mu mavuti tujane mu yandi. Haleluya! Kandi ivyo bitume bamenya baturya mwana wanje ndi kumwe nawe. Ivyo Imana izobikora kugira ngo abantu bamenye ko turi kumwe nawe, ko tugendana nawe. Haleluya! Haleluya! Ndakwivurije kuba igikoresho cy'icubahiro. Ndakwivurije kuba umumama w'icubahiro, uba umukobwa w'icubahiro. Ndivurije abapapa mube abapapa b'icubahiro, mube n'abasore b'icubahiro. Haleluya! Haleluya! Ibyo nivyo biha Imana tugombamwo muri kino gihe. Nukuri Imana ntifa kwinspira umukozi w'Imana ngo jana ngo vya vinosha ngo mu mikuza misha. Oya, Imana nibihe bishasha igomba kutwinjizamwo. Icoma wewe ukabitahura nanje jewe nkibibona vy'ukuri kuri afishe. Naravuze ibi nibihe bishasha Imana iduteguriye. Ibi nibihe bishasha Mana mfasha nanje ibi bihe ntibindengane. Haleluya! Nibihe bishasha nitwiyeza gusa nukuri Imana iriteguye kuduhindura abadasanzwe, kuduhesha icubahiro. Haleluya! Iriteguye kuduhesha icubahiro. Kandi tugaca tugenda tugakora ibikorwa vyiza vyose, ibikorwa bihesha icubahiro, ibikorwa bishira izina ryayo hejuru. Kukazi jewe kukazi sinzi wewe sha ufise abantu kukazi bashimwa bose. Wewe uzotinda ubimenye, biratinda bikamenyekana. Kukazi no mu kukazi tuba ibikoresho by'icubahiro. Erega kukazi Imana irahari. Mwari mubizi none ko turabakozi b'Imana hariya muri irya biro, turabakozi b'Imana hariya. Imana ibiri hose. Kandi Paulo niwe yabwiye abikorosayi ngo uwo shobuja mukuru mubari we mukorera nimube nk'abakorera abantu, ariko mumere nk'abakorera shobuja mukuru kuko niwe azobahemba. Aho ugeze hose ukorera Imana, nturaba umuntu. Ku buryo ku kazi bavuga bati gutakaza, kandi niho bambwiye umuntu baravuga ngo nakavuye hajya ku kazi. Barababaye, barababara, barabaza ku buryo ngo bashitse kurondera umuvyeyi wiwe. Vyagenze gute kugira ngo apfe kuri kano kazi? Byagenze gute? Namakosa twamukoreye? Byagenze gute? Turahomvye, mutwingingire agaruke. Ibaze abakoresha ari waza kwinginga umuvyeyi ati tubwirira umwana wawe agaruke. Nawe yarakavuyemwo kugira aje gukora ibindi yumva biriko biramubiramwo. Hanyuma urumva kubera yari umuntu w'icubahiro, yari umukozi w'icubahiro, barababaye. Uyu munsi, uyu mugoroba, iyi saha nyene ni wiyumvira mbega je mvuye ku kazi bobabara cyanye boryoherwa ko ntanzi kibanza. Mvuye ku kazi bobabara. Nimba uvuye ku kazi abantu ataco byo babwira naco wari umaze, ariko uri uw'icubahiro vy'ukuri uhavuye barababara, turamuhomvye, mbega nzoronka uwundi ameze. Ibaze umwami wa Egiputa twokura hehe umuntu ameze nk'uyu arimwe impwemu y'Imana? Yosefu bamuravye barabona ko arimwe impwemu y'Imana, yavuga bakabumva ko ivyo avuga birimwe impwemu y'Imana, biserukamwo ubwenge na mpwemu y'ubushobozi. Haleluya! Bakavuga ngo mbega twokura hehe uwundi muntu ameze nk'uyu? Haleluya! Iko niko vyari bikwiye kuba. Twiyejeje vy'icubahiro na hariya ku kazi.
yo nahariya ku kazi, nahariya ku kazi. Kandi ibi turaba twese, abakorera mu isoko ni mubi ibikoresho by'icubahiro, abakorera kwa muganga hoho, kwa muganga ubaye igikoresho c'icubahiro nukuri ugirira neza benshi, bahamererwa neza benshi cyane. Babara abantu bari fragile, bajya abantu bo kwa muganga babonye umuntu abakorera yiyizi ko ari igikoresho c'icubahiro, birabaruhura mu mutima. Haleluya. Hano hariho abantu bakora kwa muganga bari ku kazi ngirango. Ejo bundi habaye umuntu yakora kwa muganga, Imana iguhezagira. Habaye umuntu yakora kwa muganga, hanyuma agenda kuvura wundi yari papa wanje. Agiye kumuvura atangura kumubwira ibya Yesu, abivuga nabi ku buryo na bene data bakijijwe bamaramaye acaravuga, urumva yabivuze nabi, ngo muta ngo buryo utegerezwa gukizwa, mutegerezwa gukizwa, ngo mbega ikintu kikubuza ibintu nyene, ibintu barabisubiriyemwo, abivuga nabi. Wa mutama asigara babaye. Urumva n'uwari kugaruka akabuvuga mu nyuma yari yamuzibiriye. Hamwe n'ivyo tuba ibikoresho by'icubahiro, tuvuga ubutumwa bwiza neza, kandi duhere kuvuga ubutumwa bwiza mu bikorwa byiza. Burya umukoreye neza azokubaza ati mwana warangiriye neza, uzoca umubwira ati ni Yesu yabinshoboje, azoba ariko aragucira akayira ko kumubwira ubutumwa bwiza. Rero tuba ibikoresho by'icubahiro bigirira ikimazi nyenevyo, byatunganirijwe igikorwa cyiza cyose, niho bizomenyekana aho tuzoba tugeze hose ko turi abana b'umwami, yuko vinosha iri muri twebwe kandi natwe turi mikuza mishasha. Haleluya, haleluya. Reka ndakwibutse ko Uhoraho yatubabariye, yavuze ngo nazokwemera ko wicwa n'inzara, nazokwemera ko wicwa n'inyota, nazokwemera ko izuba rikurabika. Agiye kukuja imbere agushore ku mazi meza y'ubugingo. Umwami Yesu abahezagire cyane. Amen. Ndifuza gusenga Imana, ariko ko nabonye abaririmbyi ngo mumfasha aka gatoya gusa kakaririmbo. Muracyaraho nyene umugani wiwe. Ndanyotewe, umuntu wese anyotegwe amavuta mashasha, anyotegwe amavuta mashasha, tunyotegwe kuba ibikoresho bishasha by'icubahiro. Nanyotewe kuba imbere yawe, ndaguhimbaza, tuhaguruke twese. Ndanyotewe kuba imbere yawe, ndaguhimbaza, twese hamwe. Ndanyotewe kuba imbere yawe, ndaguhimbaza, ndanyotewe kuba imbere yawe, ndaguhimbaza,
ndaguhimbaza 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 ndanyotewe ndanyotewe kuba imbere yawe ndaguhimbaza 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 ndanyotewe kuba imbere yawe ndaguhimbaza 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 ndanyotewe ndanyotewe kuba imbere yawe ndaguhimbaza 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 ndanyotewe ndanyotewe kuba imbere yawe ndaguhimbaza ndaguhimbaza Yesu ndanyotewe kuba imbere yawe ndaguhimbaza ndaguhimbaza oh kuko impongo ihuzagirika irondera amazi mu bugaragwa niko umutima wanjye wifuza kuba uri kuko impongo ihuzagirika irondera amazi mu bugaragwa niko umutima wanjye wifuza kuba uri. sinifuza ko turirimba ngo ndanyotewe kuba imbere yawe, ndanyotewe amavuta mashasha, ndanyotewe amavuta mashasha. Umuntu wese abiririmbe ngo ndanyotewe amavuta mashasha. ndanyotewe amavuta mashasha Ego muri ibi bihe ego Mwami muri ibi bihe ndanyotewe amavuta mashasha muri ibi bihe Mwami ndanyotewe amavuta mashasha muri ibi bihe muri ibi bihe Mwami kandi ndanyotewe amavuta mashasha muri ibi bihe nk'uko impongo ihuzagirika irondera amazi mu bugaragwa niko umutima wanjye wifuza kuba uri. Reka dusenga Imana. Umuntu wese muri bino bihe bidasanzwe Imana yateguye ku bwacu nibikurengane, uko usamaye wosanga byakurenganye. Amavuta mashasha urayakeneye kugira ngo bikunde uhinduke igikoresho cy'icubahiro. Data, mu izina rya Yesu Kristo, umuntu wese yisengere muri twebwe mu izina rya Yesu. Mwami mwiza, Data ugira neza, amavuta mashasha muri bino bihe, ibi bihe by'imemburo, ibi bihe bidasanzwe, mu izina rya Yesu Kristo. Dushoboze Uhoraho, dushoboze
ibi bihe bishasha nibiturengane, biturenganye kubwo kutameneka mu mitima, biturenganye kubwo kudashaka kwihana. Mu izina rya Yesu Kristo dushobotse kwiyeza, dushobotse kwihana mu izina rya Yesu n'ubwaha buto buto, kugira ngo bikunde amavuta mashasha, amavuta mashasha abe muri twebwe turi bashasha mu izina rya Yesu. Tubone gukomera, tubone gukomera, tubone kuba ibikoresho by'icubahiro bigirira ikimazi nyenevyo. Ndakeneye amavuta mashasha, abaririmbyi barakeneye amavuta mashasha, umuntu wese ari hano, abavuga butumwa turakeneye amavuta mashasha mu izina rya Yesu. Ayo mavuta niyo azotuma duhinduka ibikoresho by'icubahiro bikugirira ikimazi. Mwami, mu izina rya Yesu, reka Mwami ubwo bushobozi bw'amavuta yawe butembe mu muntu wese, hari abari hano, hari abatari hano. Ibi bihe by'impemburo Mwami turabikeneye, mubera b'Imana, mubakijijwe. Ibi bihe by'impemburo bimanuke, ibi bihe by'ikanguro bimanuke mu izina rya Yesu Kristo. Mwami w'abami, bimenyekane yuko uri kurakora, bimenyekane yuko mu izina rya Yesu uri kumwe natwe. Uzoba ukoze cyane Mwami, utugirire neza, utugirire neza mu izina rya Yesu, utugirire neza. Ibi bihe bishasha, ibi bihe byo kunagurwa, ibi bihe by'ituze, ibi bihe byo kumererwa neza bize muri twebwe, bize mu ishengero ryawe mu izina rya Yesu. Abantu bongere kukunyotegwa, abantu bongere kukunyotegwa, urukundo rwa mbere mu izina rya Yesu rwongere kugaragara, rwongere kuboneka hagati muri twebwe mu izina rya Yesu, kugira ngo bigaragare yuko ibihe bishasha byongeye kuba muri twebwe. Uzoba ukoze cyane Mwami. Girira neza umuntu wese ari hano, girira neza umuntu wese ari hano. Wadusezeraniye kutagiye kutureka ngo tumererwe nabi dusonze, kuko wamaze kutubabarira, ugiye kuduhaza mu izina rya Yesu. Ndasengeye abavuga butumwa bose, nyene ububasha Imana ihambaye, bongere guhishurirwa bidasanzwe mu ijambo ryawe, bongere guhishurirwa mu ijambo ryawe, bongere guhishurirwa mu ijambo ryawe. Amavuta mashasha muri vuga butumwa yongere gutemba hagati muri twe, ijambo ry'ubushobozi, ijambo ry'inkomezi, ijambo riruhura, ijambo rikiza ryongere kuba muri twebwe mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bamagwa inzara, abantu bamagwa inyota, mu izina rya Yesu bongere kuremeshwa naryo. Urakoze, urakoze mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Turagushimiye, turagukengurukiye. Ibihe by'impemburo, ibihe by'amavuta masha, urakoze, turagukomeye amashi menshi, dukenguruka